Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru aba yibanda cane cane ko aba ari kuvugwa agateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa mu makungu, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyejejwe turatohoza amaze tukabaha ido n'ido. Birababaje kubona Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arabandanya kugena mu mabanga abakoze ibyaha bikomeye by'agahomeраmunwa bakabikorera abarundi birimo kunyuruza abantu, kugandagura abantu, ariko Evariste Ndayishimiye akabandanya kubagena mu mabanga akomeye cane. Birababaje kubona intwaro ya Evariste Ndayishimiye abarundi batari bake bari biteze ko ariyo ije kubakiza amagorwa batewe n'intwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko ubu ngubu intwaro ya Evariste Ndayishimiye bikaba biboneka ko ishobora no kuzaba mbi cane kurusha n'intwaro ya Petero Nkurunziza. Hari abamaze kugenwa mu mabanga akomeye kandi bavugwa mu mabi menshi atandukanye, nibyo tugira ngo tubashikirize muri ano makuru twabateguriye. Si ibyo gusa n'ibindi byinshi turi buze kubashikiriza, aho ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone aka niko karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Perezida Ndayishimiye aherutse kugena intwazangabo zibiri zivugwa mu byo kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Kuwa 17 z'ukwezi kwa gatanu 2023 Perezida Ndayishimiye yaragenye intwazangabo mu gipolisi mu mabanga akomeye cane kandi ziriko ziravugwa mu mabi atagira izina zakoreye mu Burundi zigakakorera abarundi batari bake. Koloneli Isidore Ryakire yagenywe kuba umugenduzi ajejwe ibikorwa by'igipolisi ku rubuga no kuraba ko abapolisi bagendera akaranga kabo. Ayo mabanga akayarangurira mu bugenduzi bukuru bw'umukiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusange. Koloneli Olivier Nibigira nawe yagenywe kuba icegera c'umukuru w'igipolisi mu karere k'ubuseruko bw'igihugu. Kandi izi ntwazangabo zaravuzwe mu mabi atagira izina ngaha mu Burundi ajanye no kunyuruza abantu bakaburwa irengero, ajanye no kugandagura abantu ndetse n'ayandi mabi yose yagiye akorwa mu Burundi. Izo ntwazangabo ziyavugwamo, ariko birababaje kubona Evariste Ndayishimiye yafashe umwanzuro wo kubagena mu mabanga mu gihe yagakwiye kuba ariko arabahana akababaza ibyaha bikomeye bakoreye abarundi batari bake. Muri iki tugudu 2017 umupolisi Brigade Gaston Cishahayo yaranyurujwe akuwe i Bugarama. Mu bakoze iryo bara haravuzwe Komisariya Isidore Ryakire n'abamugendanira. Muri ico kiringo Isidore Ryakire yari arongoye igipolisi mu ntara ya Muramvya kandi nta nico yakoze ngo arondeze uwo mupolisi, ahubwo yihutiye kuja gutora ibikoresho by'ipolisi muhira kwa Gaston Cishahayo. Isidore Ryakiriye ni nawe yari arongoye ifatwa rya Christine Butoyi mu Kamenge muri Nyakanga 2014. Christine Butoyi ni umusore azwi neza ko agwaye mu mutwe, ariko yagirijwe ko ariwe yishe ababikira batatu b'abataliyanokazi bakerewe kuwa 7 z'ukwezi kwa 9 2014 muri paruwase yo muri Kamenge. Christine Butoyi agira akwize imyaka 9 apfungiwe icaha atakoze. Christine Butoyi ntarigera aburana muri iyo myaka 9. Kuwa 15 z'ukwezi kwa gatatu 2019 Vitali Nyandwi umunywanyi wa Seneri yari amaze iminsi 2 ahungutse avuye muri Tanzania. Yarahagaritswe ku mugwa mukuru wa komine Gisuru mu ntara ya Ruyigi. Amaze kujanwa mu gasho, Vitali Nyandwi yasohowe ijoro mu gasho ka Gisuru ajanwa atambaye mu modoka ya Komisariya Olivier Nibigira yari arongoye igipolisi mu ntara ya Ruyigi. Kuva ico gihe Vitali Nyandwi ntarigera asubira kuboneka.
Birababaje kubona Evariste Ndayishimiye afasa abantu bakoze amabi nk'ayo akabarungika mu mabanga akomeye kugira ngo bagumye banyuruze abanyagihugu abandi babagandagure. Biraboneka ko Evariste Ndayishimiye aje kunyura ibyari byarabaye bibi ku ntwaro yamubanjirije. Biragaragara ko intwaro ya CNDD-FDD nta kintu na kimwe izigera imarira abanyagihugu mu gihe ibandanya kurungika mu mabanga akomeye abagizwa gukora amabi atandukanye bakoreye abarundi batari bake. Abapolisi ntibigeze babazwa ayo mabi kubandanya bagenwa mu mabanga akomeye. Ni ikimenyetso ko intwaro ya Perezida Ndayishimiye ataco inezwa mu bijanye no guhana ibyaha bikomeye byakorewe abarundi. Birababaje cane kubona intwaro ya CNDD-FDD irongowe na Evariste Ndayishimiye iriko irabamwo amabi nk'ayo ngayo, ariko abayakoze kugira ngo bajyanwe imbere y'ubutungane bahanwe bakabandanya babarungika mu mirimo itandukanye ikomeye y'igihugu. Birababaje kubona ibyo Evariste Ndayishimiye yasezeranije abarundi ata kintu na kimwe ariko arakora. Birababaje kubona intwaro ya CNDD-FDD kuva yatangura kurongora igihugu ata kintu na kimwe biboneka ko yigeze imarira abanyagihugu uretse kubaka utwabo, abandi ikabanyuruza, abandi ikabapfunga, abandi bakaba barahunze igihugu. Murazi indiri z'abanyepolitike b'incabwenge bagakwiye kuba bari gukorera igihugu c'u Burundi, bahunze igihugu bakaba bari mu mahanga, bakaba bari gukorera ibindi bihugu babayeho nabi cane kandi bafise igihugu c'amavukiro bagakwiye kuba bariko barakorera. Murazi indiri z'abarundi b'abanyepolitike bapfungiwe ubusa, bafungiwe mu mabohero atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Murazi impahazwa za politike zagiye zirahunga igihugu mu minsi itandukanye, ariko intwaro ya CNDD-FDD ntishirwe ikabasanga aho bahungiye ikabagandagura. Murazi amabi ariko arakorwa ubungubu aho umugambwe w'ubutegetsi CNDD-FDD warungitse imbonerakure aho impunzi z'abarundi zahungiye zihunga intwaro y'agahotoro ya CNDD-FDD, ariko ubu bakaba barabarungitsemwo imbonerakure kugira ngo zijye zibanagandagura kandi zibatere ubwoba kugira ngo batahuke mu Burundi, amaze umugambwe w'ubutegetsi ubandanye gukora amabi n'ubundi usanzwe ukorera abanyagihugu basigaye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Birababaje kubona ibyaha nk'ibi by'agahomeраmunwa biriko birakorwa ku gataka k'u Burundi, ariko Evariste Ndayishimiye aho guhana abariko barakora ibyo byaha akabandanya kubagena mu mabanga akomeye. Ni ukuvuga ko abariko barakora ibyaha bikomeye mu Burundi ikintu babahemba ari ukubahemba kubarungika mu mabanga akomeye. Murazi aba bavugwa mu madosiye akomeye ajyanye no gusesa amaraso ndetse n'ibyaha bikomakomeye byakozwe mu Burundi, ariko Evariste Ndayishimiye akabahemba kubarungika mu mabanga akomeye cane. Ntago ari ubu bibaye, bimaze iminsi biba kuva Evariste Ndayishimiye yatangura kurongora igihugu c'u Burundi. Birababaje kubona leta y'u Burundi itariko yitwararika ku bibazo nk'ibi, ahubwo ugasanga yibereye mu byo kugandagura abantu, kunyuruza abantu ndetse n'ibindi bidafise ico bimariye igihugu ndetse n'abanyagihugu. Birababaje kubona intwaro ya CNDD-FDD kuva yatangura kurongora igihugu c'u Burundi ata kintu kiboneka yigeze imarira abanyagihugu. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru kako bateguriye. Ndabibutsa utaravyonda kuri sabone ko wavyondaho kugira ngo ko dushikijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.